Terera mu iterambere ry'igihugu n'iry'imiryango yabo nico catumye abaganga bapima indwara zitandukanye bakora mu mavuriro n'ibitaro bitandukanye bashinga microfinance yitwa Grotebu. Iyo microfinance ikaba yatanguye ibikorwa vyayo nyezina kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 mukiza mu mwaka w'ibihumbi 2023. Kizimana Emmanuel umurongozi akaba n'userukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abize n'abakora mu gisata cyo gupima indwara mu Burundi Antebu aravuga icatumye biyumvira gushinga ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Uyu munsi twari dufise ibikorwa byo kugurura ku mugaragaro microfinance yo mu rwego rwa 4 twatanguje yatangujwe n'ishirahamwe Antebu. Rero twari tuje kugira ngo dushobore kubigaragaza kuko byinshi biba byaciye mu mpapuro abantu ntabyo baba bazi, mugabo twari kwigina kanyamuneza kubona inzozi twari tumaranye umwaka urenga dufise zitanguye kuja mu ngiro. Abagize ishirahamwe dusanzwe turi abakora kwa muganga, mugabo twarabonye neza yuko inyuma y'ubushobozi n'ubumenyi bwo kuvura no gupima tuba dufise haba hinyegejemo ubundi bushobozi bushobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Rero nk'abandi barundi bose twarabonye yuko dushoboye gushiraho ibikorwa bizana amafaranga, ndetse ivyo bikorwa gashobora gufasha n'abanyamuryango ndetse n'abandi barundi bose mu guhanahana amafaranga, mu gufashanya gutegura imigambi no kuronka uburyo bwo kwirangura kugira ngo turabe ko natwe twotera muri ryahangiro ry'umukuru w'igihugu ryo kugira ngo umufuko wose uronka amafaranga n'umuntu wose uronka icyo ufungura. Ivyo rero ntidushobora kubishika ko mu gihe tudashoboye kugera ku rugezo rwo gushiraho ibindi bikorwa bizana amafaranga. Icambere nuko ije mu ntumbero yo kubanza guhuriza hamwe kwanza abavuzi bakora muri kino gisata kugira ngo bashobore kwiteza imbere, hanyuma iterambere rizova kuri bo, hanyuma rishikire imiryango yabo ndetse rishikire n'abandi bene gihugu bari hirya no hino. Hanyuma twebwe tuje gusahiriza gufasha mu bikorwa birakorwa n'ayandi ma microfinance, kuko murabizi yuko naho dusanzwe tuyafise ariko ntashobora gushikira bose. Uyo arongoye Antebu ati akabijya ka microfinance Grotebu nuko izokorana n'abanyagihugu bafisa mikoro make kandi bari ku kivi. Akabijya nuko tufise ihangiro ryo gukorana n'abarundi bato bato, bamwe bafise amikoro mato mato bafise umugambi bagomba gukora. Abo tuzobinjiza abanyamuryango bacu tubigishe, hanyuma tuguranane, hanyuma dutezanye imbere twese. No kuvuga ko azoba ari abanyamuryango bacu bazozana uburyo baronka, hanyuma natwe kuri bwa buryo bashobora kuronka baronke ko ingurane kugira ngo bashobore kwiteza imbere. No gushigikira haniniya bagiye bafise ibikorwa bito bito bariko barakora, ariko kandi hazoba harimo n'ubutumwa bwo guhimiriza n'abataco bariko barakora barondera akantu gatoya bakora, hanyuma baze tubahe uburyo bwo gushobora kubikora, hanyuma bico tubandanye dukorana batera imbere natwe dutera imbere tuduzanya twese. Turiko turahamagarira abaza icivugo cyacu mu bisanzwe ni amafaranga ku bantu bose. Amafaranga ku bantu bose no kuvuga igihe turiko turahamagarira abantu bazi dukorana tuvuga tuti nimba ata amafaranga ufise uyu munsi hari akaryo kugira ngo ushobore kuyaronka, nimba atacuri kurakora uyu munsi hari akaryo kugira ngo ushobore gutangura kugira icyo ukoze. Bivanye n'ubushobozi dufise nivyo nawe ugomba gukora, n'umwete ufise nivyo usanganywe ufise, kuko tuza gushigikira kuvyo nawe usanzwe ufise. Ico gihe rero tukubwira uti karibu kugira ngo dukorane tuduzanye twese. Imbono ya kazoza aho tugomba gushika no kugera ku rugezo rwa mbere ndetse no gushika ku ibanki. Aho niyo mbono yacu ya kazoza no gushika ahantu umuntu akeneye n'umutahe munini ya gose, kuko uyu munsi ni dushobora gutanga umutahe munini ya. Niyo mpamvu nawe ko duhereye gutangwana ku bantu bato bato bagomba gukora ibintu bito bito. Arabandi Remi arongoye urwego rujejwe gutunganya microfinance amenyesha ko mu mwanya wa mbere abarekuriwe kwinjira muri iyo microfinance arabahurikiye mu ishirahamwe ry'abapima indwara gusa. Umwanya wa mbere kubera ari microfinance yo kugero rwa 4 itago ku finance
financier communautaire ni y'abanywanyi bonyine gusa. Ni ukuvuga urekuriwe kubamwo n'umuntu ari muri association des techniciens des technologistes biomédicaux du Burundi, ijya association Antebu ariyo yashizeho iyi groupement. Utari muri iyo association nturekuriwe kujamwo ubu. Haba kubika cyangwa gusaba ingurane utari muri ujya mugwi ntubirekuriwe. Muri iki gihe tukiri muri ujya mugwi wa kane, nivyo ibanki nkuru ya Republika iturekurira gukora. N'abanywanyi b'indani gusa abo bashizeho ico gisata nibo barekuriwe kuguranana no kubika amafaranga muri iyi groupement. Ariko mwumvise yuko intumbero yacu so kuguma kuri bya rugero rwa kane, dushaka nyabuna vuba na vuba tuve muri ujya mugwi wa kane tuje mu yindi migwi yugurura imiryango abantu bose, kuko tugumye twikorana twenyene abo dusangiye iyo association kumbure turashobora kugira intambamyi zijanye no gutera imbere, ariko tumaze kugurura imiryango benshi cyari bose tukazotera imbere bihuse kurusha tukiri association yonyene. Mwomenya ko Microfinance Grotebu itanguranye abanywanyi barenga 200, cifuza akaba ari uko umwaka wohera bashitse ku banywanyi 1500.